ni igikorane c'abagore n'abakobwa kizoba kuri uwa gatanu no kuwa gatandatu. Ico gikorwa rero dufise umutumire yitwa mama abantu, hazokora jewe nawe nitwe turabavuga butumwa mu uwo munsi, hama tukaba duhamagarira abakobwa n'abamama kuba muri ico gikorane. Igikorane kizotangura kuwa gatanu kizotangura 16h saa 10 z'umugoroba, hama kuwa gatandatu kizotangura isaha 2 z'igitondo. Categuwe n'abagore b'impuhwe. Abagore b'impuhwe basanzwe bari muri Ministère yitwa Light of Nations. Ni Ministère isanzwe ikorera hano mu Kirimiro, aho dusenga tugahimbaza Imana tukabana n'Imana. Iyo Light rero niho havuyemwo abagore bab'impuhwe. Dusanzwe dufise vision ya Ministère Light of Nations Ministries ivuga yuko dukeneye kuba umuco tugashikana gakiza ku mpera y'isi. Niyo objectif, niyo mission, niyo vision ya Light of Nations. Nico gituma rero muri twebwe nyene havuyemwo abagore, ni igikorwa muhemu yari yaduhaye ati rero kugira ngo vy'ukuri mu umuco mukwiye no kuba impuhwe. Rero haca turavamwe nk'abamama, kandi naho twiyise abamama b'impuhwe ntihabuza ko hari n'abapapa n'abahungu n'abasore bab'impuhwe, gusa nuko izina ryitirirwa abagore. Rero n'abagore bari muri iyo Ministère twaciye duhaguruka dukora ico gikorwa c'impuhwe. Rero ico gikorwa c'impuhwe abo bamama b'impuhwe nibo bateguye ico gikorane, duhamagarira abakobwa, duhamagarira abamama kugira ngo vy'ukuri tugire umutima w'impuhwe. Umutima w'impuhwe niwo utuma abantu benshi bakizwa. Niko teme ivuga ngo kugira neza kwawe gutume benshi bihana. Nico gituma niyo teme dufise nk'abagore b'impuhwe, dukeneye gukora ibikorwa vyiza bigaragara, hama abantu byose batume abandi bantu bose bihana. Hariho abantu batihana vy'ukuri ata bintu bigaragara babonye. Dukeneye kwihana, dukeneye kubabwira ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana, dukeneye gusengera abantu ariko kandi tukabagirira neza. Ivyo navyo biraheza bigatuma abantu benshi bihana. Iryo jambo ry'Imana riri muri Matayo 5:16. Objectif ya mbere dufise no kugirira impuhwe abatarihana n'ukuri turabagirira impuhwe, kuko udafise Kristo Yesu hari cababuze. Amen. Nico gituma rero twashatse tuti ko dushaka abantu bihana, ibikorwa byacu vyiza bigatuma abantu boza. Nico gituma twahisemo kugira igikorane ngo duhamagarira abamama, duhamagarira abakobwa benshi bazi tubabamo impuhwe kugira ngo tuzane benshi kuri Kristo. Nta kindi, ico nico kintu catumye tugira igikorane, tumaze umwaka tugitegura kandi turiteze bidasanzwe. Twashatse guhera ku bamama kubera igikorwa cahawe abamama. Igikorwa cahawe abamama nico gituma twatanguye guhera ku bamama n'abakobwa ngo tubanze tubibigishe, hanyuma tuzoze kubisensibiliza mu bandi bantu twebwe tuvyumva. Kandi abamama twebwe turi abanyamwete, turi abamama by'ukuri na Kristo Yesu abamufashije cyane barabamama. Twebwe abamama iyo twumvise ikintu kiroroha kugishikana kure. Jewe ndi umumama ndakigisha umugabo wanje, ndi umumama ndakigisha umukozi wanje, ndi umumama ndakigisha abana banje. Nico gituma twebwe nk'abamama iyi misi 2 azoba ariyo kwizuza ivyo bintu tuvyige, twumva ingene dukwiye kuba abamama beza buzuye impuhwe kugira ngo tubipartage mu nyuma mu bandi bantu. Icambere na mbere twaherako ni ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana ntirihagije, turashiramwo ibindi bikorwa by'impuhwe. Hari ibindi bikorwa by'impuhwe, hari ivyo duhora dukora, nico gituma twanabigize. Hari vyinshi twatumaze gukora, turaraba abantu mu bitaro, turaraba abafise ibibazo, abagwayi turabaraba, ivyo ni bikorwa dusanzwe dukora. Ariko niki gikorwa twarateguye igikorwa c'impuhwe tuzokora imbere yuko tugira igikorane. Hari abantu tuzosohoza mu bitaro, nico tambere tuzoherako byiyongera ku bindi byinshi twari tumaze gukora nk'abantu b'impuhwe. Rero uwo munsi tuzogenda ku bitaro, dusohoza abantu mu bitaro, tubasengere, tubabwira ubutumwa bwiza. Isanzwe ari Ministère yitwa Light of Nations, mu Kirundi ni Ministère yitwa Umuco w'amahanga. No kuvuga ngo ni igikorwa nyine c'abantu bakijijwe c'Imana, si shengero, ariko ni igikorwa Imana yatanze kandi kivuga ivy'Imana, kivuga ivyivuga butumwa, gifasha abari mu ngorane, kigafasha tugasenga. Nico gikorwa gikora. Nico gituma rero natwe abagore b'impuhwe burya kugira ngo tugire impuhwe twabikuye muri ico gikorwa.
twarize ijambo ry'Imana turumva ati burya umugore atagirira impuhwe abandi ntabakijijwe. Rero ni igikorwa by'ukuri ca Kristo Yesu, niwe twishimikiza, niwe murongo, niwe yaduhaye mu mitima yacu kuba abanyempuhwe, ubundi nta mpuhwe twari dufise. Ariko hamwe n'ijambo ry'Imana no gusenga uwo mwami Kristo Yesu, niwe yaremye mu mitima yacu kugirira impuhwe abandi. Jewe rero nk'umuntu arongoye abamama kandi benshi nobatumirira cane kuza muri izi nyigisho, kuko ni inyigisho zizogira ahantu zibakuye zikagira naho zibashikanye. Ni ukuvuga ngo burya hajya abamama, burya hajya turi inkingi z'urugo, ariko nitwe turi inkingi z'urugo. Burya urugo rudafise umugore yamenye Imana yakijijwe, n'urugo rumerewe nabi. Tugomba rero guhamagarira abo bamama bose kugira ngo baze bige. Abagore barakunda kugumya ibintu muri bo, ugasanga ntibasenga, ugasanga barihevye. Tugomba rero ngo abagore buguruke, basenge, bamenye Imana, hanyuma bace bakira na vya bindi byose biri mu mitima yabo. Rero ico kwa kizobera mu kibanza ca Kirimiro Hill Lodge. Kirimiro Hill Lodge iri muri hompo iri kuraja ku Mushasha impande y'ahari Radio Maria. Niho ico kibanza kiri, niho ivyo bintu ico gikorane kizobera. Rero hariho grande salle niyo izokoraniramwo abo bantu.